bakunzi ba televiziyo Heritage n'abakunzi b'ibiganiro c'Intahe ndasubiye kubaha ikaze mu biganiro c'Intahe mushikirizwa na Claude Marie Zirakoze. Uno munsi nko musanze mwimenyereye haje kandi undi mutumire mushasha, umukozi w'Imana, umupapa w'abana, ariko kandi akora n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka ndamuha akanya twidondore kuko sinobivuga byose ngo ndabiheze. Ndabaha ikaze. Murakoze cyane. Nitwa NIYONIZIGIYE. Nkuko mwabivuze ndi umupapa, ndafise urugo, umudame n'abana batatu. Hanyuma mu buzima bwa misi yose ndakora ibikorwa bitandukanye, harimo ibikorwa by'ubupastori, hakaba n'ibikorwa byo kwigisha no kwandika ndandika, nigisha ibintu bitandukanye, ijambo ry'Imana, uburongozi, cyane cyane aho niho nkunda gukorera. Kaba nezerewe no kubana namwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Tukiringaho nyene nagoma ndababaze mbega murakijijwe? Ego ndakijijwe mu bisanzwe ntambo iyo umupastor adakijijwe naho abantu bashobora kubicurika bagahahamukira ibibanza by'uburongozi kuba abapastori mugabo bataratunganya neza ivyabo. Nakijijwe kera nkiri umwana muto nkurira mu gakiza n'uyu munsi ndi muriko ego ndakijijwe. Tukiringaho nyene wavuze wakuriye mu gakiza ukuvura umwana muto n'uburacari muriko, mbega nta nkuko abandi bakunze kwitubwira nta munsi nta tariki nta ibintu byabaye hama uwo munsi urafata ingingo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza canke mbega wavutse ukijijwe? Oya sinavutse nkijijwe kuko mu by'ukuri agakiza umuntu arakakira ntakavukana, sakantu umuntu ahabwa n'abavyeyi. Ariko muri iyo myaka nyene y'ubuto hariho igihe nakuriye muri bijya bita Sunday school, no kuvuga kuja gusenga muri umugwi w'abana. Hanyuma ndabijamwe ntazi ivyo ari byo, mugabo buhoro buhoro inyigisho baje baratwigisha, amasengesho baza baradukoresha, ndumva iyo biriko biraja kandi numva ndabikunze, ndihana muri ubwo buto bwanje nyene mu myaka yo muri primaire, amashuri mato mato. Hanyuma nca ndabibandanirizamwo, ubwenge buza kubandanya bubitahura kurusha uko nagiye ndakura, ariko iyo ngingo yo naramaze kuyifata muri ico gihe nyene batwigisha gusenga amasengesho yo kwihana. Umva warafashe ingingo mugabo uyifata ukiri mutoyi? Ego narafashe ingingo ndayifata nkiri muto, ariko hari igihe nabayeho mu vy'ukuri ntatahura ivyo turimwo. Ico gihe nafata ingingo nari ntanguye gukura, nariko ndagera ku rugezo kubona abakirisu n'abatari abakirisu, mbega itandukaniro ririhe, vya bindi nyene bisanzwe bigufasha kumva ivyo bintu urimwo wo bibamwo canke utobibamwo, bivanye no kugeza gutahura. Ndaheza ndihana, mvuga nti mwami ndihanye, shaka kuba umwana wawe kuko bari babitwigishije nyene. Mugabo sinovuga ngo nari mfise ugutahura kuzuye. Urabona niyo umuntu akijijwe akuze, hariho ibintu agenda ariga mu nyuma, urumva uri umwana hoho ivyo kwiga biba vyinshi kurusha kuri uwo aba yihanye akuze. Ndagomba ngo ukiringaho nyene udufashe. Hari igihe wumva umengo warakijijwe ariko hariho kahise, nivyo waragendeye mu mashengero, wakuze usenga, petetre abavyeyi bari bakijijwe, hanyuma ukumva umengo biriya bintu vya hariya muri kahise, kumva umenga ntibikiri ntobikonsidera, kumva umengo nk'akarero kuri jewe je nakuze mu muryango w'abantu bakijijwe, hama nakuze nja muri Sunday school, hama igihe kimwe ndumva ubutumwa bwiza bw'agakiza numva ndabutahuye gushasha, hanyuma ndafata ingingo. Rero nagomba ngo uhadusigura aho hantu, eske ni ubuzima bubiri butandukanye canke ni continuité ahantu Imana ikugiriye ubuntu hama ugashika ku rugezo kana kago gutahura? Murabona ibintu vyo mu bwana biragora ko umuntu avyibuka vyose, mugabo ico nzi ntakekeranya nuko hari igihe nabayeho ntakijijwe. Hariho igihe nico gihe nabandi ngaho mu rusengero, cane cane hariya mu myaka ya mbere, twaja ngaho tugafata imirongo ya Bibiliya ku mutwe, tukaririmba, tugatamba, tukitahira, utazi ivyo urimwo vy'ukuri. Kuko ubwenge bw'umuntu bugenda buratera intambwe. Rero hariho igihe nabayeho ntakijijwe, naho iyo gerageje gusubiza amaso inyuma kugira ngo ndondere kure nshobora gushika mu vyo nibuka muri kahise, nibona ndi muri Sunday school. Ariko nari umwana nyene, urabona babana usanga n'ubwinyo bwarahongotse, buririmba nyene iminwa imeze ukuntu. Hariho ubuzima rero, mugabo ubwo buzima bwari bwa buzima bwa innocence, bwa buzima umuntu aba
ashika akora ibintu nyene vy'ubuparanganyi bimwe nyene bigendera mu kirere wabaye expose kuri monde irimwo cyane ivyo bintu oya nagiye guca ubwenge ngo menye iyo si y'uguparangana naramaze gufata umurongo narafashe ingingo yo kutajana nayo ariko narabaye mu gihe nyene c'amakosa y'ubwana ubuntu nyene bufatanye no kudatahura n'ubusazisazi nyene bw'umwana ngiye gushika muri vya bihe vyo mu bigero muri adolescence ari naho kenshi abantu baca bamuza jewe nari naramaze gufata umurongo kandi naciye mbandaniza muri uwo murongo nyene warabivuze ati ngiye gushika muri ivyo bintu tunagira ndakubaze mbega nta kintu ngakora mu bisanzwe abandi bana bavuga ngo bana bari normal nta kintu wari ufise ukunda cyane gusumba ibindi nta kintu wakora nta kintu wumva umenga umutima wawe niho uri cyane gusumba ibindi bintu hariho ibintu twakorana n'abandi bana aho ndiko ndavuga muri iyo myaka nyene y'ubuto mu mashuri mato mato twarakunda gukina kandi rimwe na rimwe dukinye twarashwana urabona umukino utagira amategeko ata umuntu abuhagarikiye umwe wese abagomba ko bihengamira ku ruhande rwiwe twarashwana Jesse nakunda kugwana kuko nari umwana atekereje narakina mu bandi ni gake by'ukuri wasanga ndiko ndagwana hariho abana rero wasanga bo bakaza kugwana cyane nibaza ko bivana nimero y'umwana abasanze ari umwana kara afise ukuntu agomba gutegeka abandi jewe ugoranye naca nigira ku ruhande nkakubisa nkibera ngaho rero uretse gukunda gukina ariko bishobotse bikabamwe amahoro nta kindi kintu novuga nakunze ico gihe numva nohereza ku mutima aho nagiye kugira ibintu nkunze mu buryo buremereye ni gihe nari namaze gushika mu bigero ndi mu mashuri yisumbuye ico gihe naho byaciye bintwara mu gukunda cyane ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana no gusoma ibindi bitabo bitari ijambo ry'Imana kugira ngo menye ururimi cyane cyane igifaransa n'icongereza mugabo kandi kugira ngo nagure ubumenyi ico gihe rero hoho namana igitabo mu mufuko naraja mu bubiko bw'igitabo ku ishure nkagitora nkazogisubiza bukeye nagihejeje nkazana ikindi nama muri ivyo byaciye bintwara cyane urumva ko nari namaze kurengana wa mutego ugwaruka rugwamwo wo gushika muri iyo myaka yo gukubagana batarafata umurongo neza hamwe rero satana cyo usanga yaba hindukirije nyene mu bintu bitari vyiza bishobora no konona ubuzima bwawe nk'umuntu w'umukozi w'Imana tukiri ngaho nyene usanzwe usoma ijambo ry'Imana ariko kandi ufise n'ubundi bumenyi hanze bw'ibindi bitandukanye ahanini bifatanye n'ukungene umuntu yiyumvira n'ukungene akora nagomba ndababaze hari ikintu bakunze kuvuga ngo iyo udaciye muri ivyo bihe nk'umwana muri iyo myaka ya adolescence ngo ugire ubuguruguru bumwe abandi bana basanzwe bakora hari ikintu bakunze kuvuga ngo ca hotodaje kugaruka ugasanga iyo umuntu yamaze gukura ariko arabamwo ivyo bintu mbega wewe nta ngaruka vyakugiriye ntivyagarutse bwo buguruguru ngo usanga uri kurabugira mu yindi myaka wamaze kwegera imbere yego ivyo uvuze nivyo ndumva abantu bavuga ko hariho imyaka yo gukubagana iyo udakubaganye rero birakugaruka ko ikindi gihe ugasanga niho utanguye gukubagana jewe ntavyo ndabona sindabona kubagana ariko ndibaza yuko ico kintu bita gukubagana ntigitegereza kwigaragaza cyo kimwe ku bantu bose kuko burya n'ubukubagana akubagana tumbera muri vya bintu akunda canke bisanzwe bifise ukuntu nyene bifise igiciro kuri we igiti kiguyo gihengamiye ntigishobora kuba gihengamiye ino ngo gice kigwa hariya gushika uyu munsi ndakunda gusoma cane gose ubu hongeyemo n'ibindi ndakunda kwandika rero sinumva uwo mwanya iyo no hava ndagukura kuko nivyo gusoma nivyo kwandika ni vyinshi sindabiheza ibisigaye kubagana kwawe kwatumbereye muri vya bindi ukunda vyo gusoma cyane gusoma ego ariko hari ikindi kintu natahuye burya iki kintu twita gukubagana no gusohora ingufu ziri mu muntu energy umuntu abafise no kurondera ikintu ukora kirimo kuryoherwa no kwidagadura mugabo kigufasha gusohora izo nguvu ufise rero buhoro buhoro je nahavuye nkunda cyane sport ariko sindayikunda muri vya bindi byo guhiganwa nakuze tutigishwa sport ko ari ikintu gikenewe ndiko ndavuga inyigisho zo mu rusengero kandi urazi ko n'ubu bihari hari abantu bafata ko kugira sport ngo ni ibintu biri hafi y'ivyaha canke bashobora no kuvyita ivyaha harageze igihe rero ndabikunda kubera nagenda tahura yuko ari ikintu umubiri wacu ukenera cyane iyo udakora ibikorwa biruhisha umubiri cyane
canke utagira ingendo nyinshi nyene ngo umubiri ukoresha ingufu sinzi rero ko n'ivyo vyo gukora sport navyo zahavuye bitwara za nguvu nyene zo gukubagana bukaba uburyo bwanje bwo gukubagana ngira dufate ko ari uko nyene vyagenze hanyuma urakuze urakunda gusenga urakunda gusoma ijambo ry'Imana urakunda gusoma ibitabo no kurondera ubumenyi mu buryo butandukanye wagiye kwisanga gute uri umukozi w'Imana wavyinjiyemwo gute wari usanzwe ubizi wari usanzwe wumva ko uzoba umukozi w'Imana canke haragize igihe urumva umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe ukuntu vyaje biciye mu vyigwa nariko ndiga vya theology canke ivyigwa ndondoramana ivyo navyo nagiye kuvyiga kuko narageze igihe ndumva yuko umuhamagaro wanje ukuntu Imana jaho yatumbereje ubuzima bwanje ntiyigeze imbwira ibintu vyose hamwe nyene ubona ivyo uzokora biri ku murongo yagiye irabikora buhoro buhoro mbanza kumva ko iri kwintumbereza mu vy'uburongozi umva navyise mu vy'uburongozi kuko vyari ibintu bitatomoye biri vague maze kuvyumva gutyo niho nafata ingingo yo kuva guhagarika igikorwa nakora muri kaminuza cyo kwigisha icongereza kugira nze kwiga theology n'uburongozi hanyuma rero ndiko ndiga iyo theology hasanga ahantu nasengera ndi mu bigisha bijambo ry'Imana canke naho mu basigura abigisha ko twakoresha indimi zibiri nuko nahavuye nsanga nageze aho bansaba ko noba umwe mu barongozi baho hantu ndahagenda nk'umuwomoniye kuko yari chapelle y'ishure yigisha ijambo ry'Imana umva ntiryari shengero vy'ukuri ngenda nk'umuwomoniye agiye gufasha abo banyeshure n'abigisha mu bijanye no gusenga mugabo ngezeyo nsanga buhoro buhoro ivyo ndiko ndakora biriko bija mu vy'igipastori nuko vyagenze jewe nari nsanzwe nsanganya umutima wo gukorera abandi kujya bibiri yivuga iyo turi mu muryango w'Imana umwe wese arazana ingabire afise nuko nakuze nuko ndavyumva hanyuma bifatira rero muri ivyo nyene ariko nari nsanzwe ndiko ndakora mu rusengero hageraho abarongozi b'ico gihe bansaba yuko noba mu barongora iryo shengero ndavyemera kuko hari ibintu tamaza kwirigura rondeza uvuga uti Imana yarampaye ingabire kuri iki niki kandi biyabikoze kugira ngo ndabikoreshe mu bwambi bwayo nta mumarayika yaje ngo huze umupastori uwo mutima wo gukorera abandi niwo wabinsunikiyemwo nsanga abarongozi banje nabo baravyipfuza nimba ari uko mubibona nanje ndasenga numva nta nziti zirimo reka tugende rero umusanzwe abandi bakozi b'Imana umenga Imana irabanza ikabikubwira ukavyanka niho nyene ubona vyavye ko ari umuhamagaro hama wewe wari usanzwe ubizi ko ari umuhamagaro canke niko arababikubwiye hama camva umengo birafatanye niyo uri kuraja wewe hari ukuntu abantu twaba tugerageza gushira Imana mu kabwate Imana ikorera kuri formule kanaka bijya bintu sivyo Imana ntushobora kuyugarana naho wogira gute ntiyugaranwa uko yakoze kuri naka siko izokora kuri naka usubiye inyuma ugahera muri Bibiliya ukaraba abantu Imana yakoresheje si bose vyagenze gutyo Nehemiya yumvise inkuru zi Yerusalemu yumva biramubabaje yari afise akazi k'ibwami arasenga ava gusenga yumva umutwaro wo kuja Yerusalemu kuhubaka aca asaba uruhusha baca baranumuha aca aragenda arubaka mugabo umwami aramwitegeza tuyu mugabo arakwiye kubabura amatare aca aramunoma aravuga ati guhera uyu munsi wewe Nehemiya ndakugeze bura amatare wiriya ntara nta mumarayika yigeze aza rero hariho abantu bishika Imana ikabivuga mu buryo nyene bw'igitangaza abo niba vyakira bikorereko mugabo bareke kugomba kwemeza abandi bose ko araho bizoca kuko baca batuma uwo bitagenze gutyo yumva umenga so umukozi w'Imana kandi nabo baca bagomba kuboneka nk'abantu b'igitangaza mu nzu y'Imana nta gitanga igitangaza ni Kristo gusa twese tuhaza ku buntu bw'Imana nisanze aho hantu ariko nsubiye inyuma gato n'imbere yo kubibamwo hariho ibikorwa ubu niho ndabiraba nkabibona hariho ibikorwa vy'ubupastori nakora mu mashuri nagiye ndacamwo atari uko ndabitumwe n'umuntu mugabo kubera impuhwe nabafitiye abanyeshuri twigana cyane batoya banje bajya baba baje mu myaka y'inyuma yanje sanga rero kuva na kera namye nitaye intama za Kristo atari umuntu abintu aharuco bibaza kibazo mbega umuntu aba umupastori kubera ari mu kibanza kanaka canke ubupastori ni ngabire n'umwitwarariko Imana isira mu muntu n'igihe atuba ari mu kibanza yitwa umupastori hajya uwo bivuga mu vy'ukuri natanguye kuba pastori ryari
umunsi bavuga ngo urabaye pastori canke n'ico gihe cose nitaho intama z'Imana kubera numva impuhwe gusa atakindi nari mu pastori. Urumva ugiye kwagura ico kintu usanga wogenda buhoro buhoro. Jewe rero Imana nuko yakoranye nanje nasanze ndabirimwo abari bandongoye ico gihe barabinsaba ndafata umwanya wo kubisengera ndumva ko bihwanye no gushaka kw'Imana muri uwo mwanya ndavuga nti Imana kubishaka ko ari ukunda vyumva ndagiye cyandagenda ndakora. Mugani wawe nibaza ko umupastori ataza gutangura kuba umupastori ujya munsi babivuze ngo turamusenge turamuhezagiye ahubwo n'ubuzima aba yasanzwe abayemwo. Yego cette fois-ci biba officiel baka nuko bimeze. Ubundi gukorera Imana si ikintu umuntu akora kubera agizwe ikintu kanaka. Gukorera Imana ni ibanga ry'umuntu wese ari mu nzu y'Imana. Twese dukwiye kutahura ko turi abakozi b'Imana. Ujya muntu afise ingabire yo kuririmba aza kabiri mu ndwi ku rusengero kugira ngo ategure ku munsi wo gusenga akadutanga twese. Ujya wovuga gute ko atari umukozi w'Imana? Ico ndiko ndavuga hano shaka ko twumva ko iri jambo umukozi w'Imana riragutse. Si bajya bahamagawe mu buryo bw'igitangaza no gusirwa amavuta n'ibindi bonyene. Abakozi b'Imana ni benshi kandi benshi muri abo nta mumarayika yigeze aza canke ngo habe ibintu vy'ibindi by'ibitangaza. Yatahuye ibanga ryo kuba uwikimazi mu nzu y'Imana, amenya ingabire Imana yamuhaye, yumva akwiye kuyikoresha kugira ngo akorere abandi. Jewe nuko rero ntaho gukorera Imana washaka norenga no ngaho n'aba badakora mu nsengero mugabo bakora ibintu bihwanye n'ubugombe bw'Imana nabo n'abakozi b'Imana. Abaroma 13 Paulo aravuga ku barongozi b'ibihugu avuga ngo kuko nabara abakozi b'Imana uko nyene. Ariko ndazi ko abantu hari igihe tuhaca ntituribone kubera tutiyumvira yuko umuntu ashiraho amategeko atuma abantu bubahana ntibagende baragwanira mu nzira. Nitubona ko abakozi ikintu gihwanye n'ivy'Imana ishaka mugabo burya uwo muntu atahari atawujeje umutekano ahari turaba kugira ntidusimbiranireko hajya no mu rusengero ntitwohinjira boza bakadutwara utuntu twose twifitiye. Tukiri ngaho nyene tukiri muri uwo murongo nyene je ndiko ndiyumvira parcours yawe iratandukanye cyane n'izabandi dukunda kumva benshi abakozi b'Imana canke n'abandi bakirisi batandukanye. Usanga umenga abantu barafise ubuzima bwo muri kahise uno munsi hamwe n'ubundi buzima re buzoza mugabo womenga ni ibintu vyagiye birabandanya. Urumva kandi wanatubwiye ko umuntu akunda gusoma akunda kuba ari wenyene akunda nyene bifatanya na personality yawe udakunda ibintu by'abantu benshi by'akajagari kandi utabaye na expose kuri monde novuga ngo yo mwisi cyane. Byagenze gute ngo uno munsi we uri umupapa afise abana n'umudamu usanga umenga iyo cyane muri iyo cadre y'umuntu ameze uko usanga umenga kenshi ntivyoroshe kwera ntuburi expose ku bantu cyane. Byagenze gute utubwiye ducira ku mayange ngene mwahuye byarakoroheye? Ego nivyo nkuko mubivuze abantu benshi babanza kugira ubuzima kanaka bupanze kutariko hanyuma bagakizwa bagaca babushira ku murongo. Ariko jewe ntivyagenze gutyo. Imyaka y'ugusaragurika nayigezemwo Imana yaramaze kumpindukiza kandi ncambandaniriza aho nyene sinabivanganije ncambandaniriza aho nyene. Ivyo rero birafise ivyiza hariho ibintu utamenya hariho amagerageza udahwana nayo mugabo birafise n'ingorane kuko ayo magerageza ntubu yazi nyene kandi kuba utayazi bisigura yuko ubu uri fragile ntubuze uti iyo bibaye gutya rero hajya bigira bimeruko nico gituma umuntu akwiye kumeruko. Urashobora gusanga uri naif hariho ibintu udatahura utamenya ingene uvyifatamwe mugabo Imana nayo ukwirinda uwabiciyemo ni kwirinda no utabiciyemo bisaba gusa ko umuntu ayumvira. Jewe mu buzima nabayeho cyane mu myaka y'ubuto hariho ibintu bitatu vyatumye nshobora kumera uko muvuze hakagira igihe nkabona ko bikwiye ko nubaka urugo kandi nkagubaka shobojwe n'Imana. Ikintu ca mbere nuko muri uko kwikundira gusoma no kwikundira kuba ndi jenyene
naragiriranira n'imigenderanire na bene data cane cane mu mashure kuko niho twaba turi mu mugwi w'abakristo wasanga dufite imyanya yo gusenga bajya abantu twaba dukorana mu gutunganya imyanya yo gusenga mu gutunganya amakorale jewe nakunda kuvuza umuziki ibitari nakunda kuba ndi mu mugwi w'abavugiriza amakorale bajya abantu twaba turirimbana harabamwe abagenzi mugabo kubera ijambo ry'Imana naba narize n'ibitabo Kristo naba narasomye naba nzi ko jewe nk'umuhungu umukobwa tubaye abagenzi tuba abagenzi nka gishiki na gisaza biriya bita copinage mu mashure no mu mutwe ntivyaninjira kuko naba mbona ari ibintu binyuranye n'ikijambo ry'Imana rivuga hanyuma tukabana gutyo ugabo urumva ko ntaba ndi ahantu haje nyene ijana kwijana nabafise abagenzi kandi haba harimo abahungu n'abakobwa ikindi ca kabiri camfashije ni kimwe wavuga cyo gusoma muri uko gusoma ibitabo bitandukanye narasoma n'ibitabo vy'ingo no kuvuga ego nivyo nta buzima bwo gukundana n'abakobwa nagize imbere yuko mpitamwo uwo tubana mugabo nabanzi ibijanye n'abahungu n'abakobwa ibijanye n'abagabo n'abagore biciye muri ivyo bitabo hanyuma rero kubera uko kuntu ivyanje vyaba biri ku murongo utarimwo kwitiranya ibintu navuga nti aba ni bene data ni bashiki banje muri Kristo nivyashika Imana ikampa gukunda umwe muri bo nkamubwira ko ndamukunda nifuza ko twobana akavyemera urumva tuzoba tuvuye ku rwego rw'abagenzi tugiye ku rwego rw'abafiance nuko vyari bipanze mu mutwe hanyuma ari igihe carageze ndahura n'uwo numva no bibwira ndabisengera hanyuma numva no bimubwira ndaheza ndabimubwira aravyemera tuba abafiance jewe rero hagati yo kuba abagenzi no kuba abafiance hategeza kubanza kuza iryo jambo hanyuma kubera bimwe nari narasomye bijanye n'ingene imigenderanire y'abahungu n'abakobwa ntivyangoye mugabo ndazi ko hari abakirisu benshi kubera kutamenya basoma ijambo ry'Imana gusa naryo nyene ugasanga hariho ivyo batariko baritondera neza usanga bameze umengana abantu bugaranye batazi kwenteragisa batazi kugiranira imigenderanire n'abandi bantu niyo hageze mu vyo kuresha baca bagomba kubituma mpemu yera yaranyeretse nareretswe no mubwire ko umukunda ivyo mpemu yera umuzanye mwo gute nimba yarabikweretse ivyo nibibe hagati yawe na wewe uyu mukobwa w'abandi akeneye umuntu amubwira ko amukunda hari abahungu rero bigora kuvuga iryo jambo kubera kwa kuntu biyugaranye nico gituma ari vyiza ko abantu bigishwa burya umukirisu nivyo azoja mu ijuru mugabo ntari mu ijuru uyu munsi ari ngaha ivyahari yarakwiye kubimenya imbere yuko ahava yego murakoze tukiri muri muzenya twandanyirizaho ubuzima hari ukuntu ubuzima bwawe nagumye ndabisubiramwo umenga butondetse neza umengo nta mazigzag yagiye araba hari ukuntu abantu bari muri monde cyane y'igikizwa umenga umuntu yoshinga intahe ari uko wagize accident imodoka ikakugonga ukamererwa nabi ugakwa hamuka ushobora gushinga intahe abantu bakaryoherwa bakavuga amen menshi mbwa iyo wabaye ubuzima bwo bwiwawe byose umenga ni sawa umengo nta ufise umengo nyene sinzi ko kuri kurumva ico kintu umenga nta vyaha wagendeyemwo umenga byose ni sawa we ubitahura gute kuri wowe intahe niki intahe mu bisanzwe intahe ni jambo rivuga ku kintu umuntu kanaka yakoze aha tuvuze intahe muri bituriko turaganira hano turiko tuvuga ku gikorwa Imana yakoze igikorwa Imana yakoze mu buzima bwanje ikintu ca mbere yakoze gose kandi kinini cyane nuko yarandinze ayo mazigzag urumva hariho abatabazi babiri reka ugutabara ku buryo buri hariho gutabara umuntu mugabo agahakwa gupfa yamaze gusoma nturi hakaba no kumutabara atabanje kugwa mu rugo ukamurinda kugwa mu rugo ruzi iyo ntahe ya kabiri si yo ntoya burya Imana ikora igikorwa kinini mu kutuzigama niyo bita mu kutuzigama kugira ngo ntitubanze kuja kure mugabo kandi niyo twagiye kure naho igikora igikorwa kinini rero muri ivyo vyose intahe irimwo ikindi ca kabiri abantu bumvirije iyi ntahe yanje bohava bibaza ngo namye nkijijwe imyaka yose gusa nigeze mba umunyavyaha mu maso y'Imana oya sivyo urabona uku kuntu umuntu ashobora kuba afise
imero imutuma kuba umuntu atekereje, umuntu adakubagana, umuntu atagorana. Abantu benshi baca bibaza ngo ntakeneye gukizwa. Tumenga none uza gukizwa iki? Menga ni sawa, menga. Kubera twibaza ko dukizwa bivanye n'ubwinshi n'uburemerezi bw'ivyaha twakoze. Mu vy'ukuri igituma dukeneye gukizwa suko tuba twakoze ivyaha vyinshi. N'abatakoze ivyaha bijya bya bindi tuvuga ngo ni binini. Bakeneye agakiza cyo kimwe n'abajya abandi. Hinge ndaguha akarorero. Uwo fata imbwa zibiri akazitereka ngaha. Zose zirashonje, agashashira inyama hajya. Imwe igashitaruka ikayirya. Iyindi kiyumanganya ikaguma ngaha. None iyo yiyumanganije wocumbwira ngo si imbwa. Oya. Ni imbwa gusa kumbura ifise ubwoba, itinya amaso y'abantu. Ifise na discipline peut-être. Cyangwa ifise indero. Mugabe iyo ndero ntiyikura kububwa. Rero si vyiza ko tuvuga ngo wewe ngo none ngo wewe wihaniki. Wihana kuko uri umunyavyaha. Erega ntitugirwa abanyavyaha n'ivyaha dukoze. Ahubwo dukora ivyaha ko turi abanyavyaha. Hariho agatima nkunda cyaha katurimwo naho twokwiyumanganya ntikagaragare kaguma ari kandi nyene kuri twese. Rero nashaka mvuge ko Imana yarantabaye, yarankuye ahantu habi, ntakugiye yatabaye bajya bakoze ibintu vy'agacamutwe. Twese twaraba abanyavyaha mu maso y'Imana. Urubanza rwari rumwe. Kuwakijijwe atakubaganye cyane n'uwakijijwe yarakubaganye cyane, urubanza rwari rumwe. None rero Imana ihabwe icubahiro, yarakoze igikorwa gikomeye cyo kukurinda kutarinda kugira amazigzag. Ego. Ariko hari ikintu abantu benshi bakunze kumenyera ko canke bakunze kukurabira ko novuga nk'akaroro canke no mu nyigisho kenshi utanga ukunze kuvuga ikintu ca discipline, ikintu cyo kugira urutonde. Nagomba uduha umuco gatonye, mbega ni ikintu umuntu yiga canke bifatanye nuko kuntu nyene wakuze canke ni ikintu umuntu wese yarakeneye kudevelopa mu buzima bwiwe. Ego. Aha turiko turabwira abakirisu uretse ko n'abatari abakirisu babikeneye. Dusenga Imana y'urutonde. None wowe usenga Imana y'urutonde ukaba umunyakajagari gute? Ibintu Imana yaremye nta kajagari karimwe. Hari musanga bavuga ngo niko nsanzwe ngo niko meze. Ugasanga umenga bifatanye nawe kandi ukamenga nyene ari fier nyene kuba nyene ari umuntu kuba nyene ariko ruko nyene avyumva nyene. Okay. Kuva icaha kije mu isi caragize ingaruka ku kuntu tumeze. Jewe wavuze ko mfise ibintu bitonze, ntivyanya bitonze uko bitonze uko. Kandi ntibisigura yuko nanje atabindi bingora. Kuko sinifuza ko abariko baranyumviriza bambona nk'akamarayika nyene gacomose mu ijuru mu kanya kadushitse ngo muri ubu mwanya. Kuko bica bituma umuntu yumva umenga jewe ndi hasi cyane nta coshoboka. Oya, twese turi abantu dukeneye imbabazi z'Imana. Je Imana yarantabaye kuva mu kuntu Imana yandemye, ukaza mu bitabo nagiye ndasoma, ukaza mu ngabire Imana yampaye zansaba ko mba umuntu ari ku rutonde. None wewe nk'ubu ufise ingabire yo kwandika amapoeme, indirimbo, utazurarondera imyanya yo kwicara ngo ube wenyine, wewe wumva wovyandika gute uri mu rwamo n'induru? Nakuze ibintu nifuza gukora vyansaba kuza ndabipangira umwanya wavyo kugira ndabikore neza. Bica rero bimenyereza kuja ku rutonde hakiri kare. Mu nyuma ndasoma ibitabo navyo biza vyongerereza uko gukunda urutonde. Mugabo iki ni ikintu twese dukeneye. Ntidutegerezwa gutondeka ibintu vyacu byose twese co kimwe kuko ntituri bamwe kandi ntitugiye hamwe, dufise intumbero zimwe, ntidufise n'impano zimwe. Mugabo nta muntu ashobora gukora ibintu neza atabikora ku rutonde. Iyo ukora ikintu ukagikorera mu kajagari, kimura giheza, ikindi ntugiheze, ikindi uragiheza ntumenye ko wagihejeje, ikindi ukagicira hagati ukacucibagira, uza gusanga inguvu zawe uri kurazisanzaza. Ni byiza rero ko umuntu wese bivanye n'ivyo Imana yamuhaye, ingabire yamushizemwo, yimenyereza gutondeka ibintu vyiwe kugira ngo ashobore gushika kure hashoboka, kuba efficace cyane. Abantu bashika ku bintu bikomeye cyane siko aribo bakoresha inguvu nyinshi kurusha abandi. Igituma bashika ku bintu bikomeye nuko bafise urutonde rwo gushira umutima ku kintu kimwe, bakaraba ukuntu umwanya wabo udasanzara ngo twagwe nibidakenewe. Hariho abantu baruha muga ntibaronka umwimbu kubera bakora ibi bagakora ibi bakiruka ugasanga ari hose. Hanyuma rero iyo ubaye hose nta na hamwe uburi. Ushaka kuba ahantu neza uba hamwe. Hanyuma muri uko kuba hamwe ukagira n'umwanya wo gukora n'ibindi byo ku ruhande. Mugabo ukavuga uti priorite zanje ibintu biruta ibindi ni ibi. Ni Imana muri rya minsi 6 yari kwirarema.
ntiyafashe kuwa gatatu ngira mbanze ndabivemo ngo mbanze kwiwanga wangira yabanje guheza igikorwa yatanguye nico gituma natanguye mvuga ngo kubona Imana ari Imana y'urutonde kandi n'ukuntu yaremye yahereye kuri ibi isubira ibi ntiyapfuye kuvuga ngo ntaco ngo niki cabayeho ngo nta kundi reka niki kibeho yari yaje yabiteguye kandi ukuntu yabipanze byari bikwiye kumera kujya nyene ntushobora kuzana ibitegwa utaratandukanya isi n'amazi mugabo uzanye ibitegwa ntushobora kuzana ibikoko utarazana ibitegwa ntushobora kuzana umuntu hatariho ibikoko n'ibitegwa urumva ko Imana yapanze ibintu vyayo rero nimba turi abana bayo ntitwoba intore 100% mu kuba ku rutonde mugabo tubaye abanyakajagari gose naho nyene harimo ikibazo nemwe muvuka kuri inde kumenga Imana irashaka ko tumera nkayo mugabo sindi ko ndabivuga kugira ngo abantu bigora bumve ko nta kundi je narabaye umuntu adashoboka oya umwe wese arafise ico ashoboye guhindura tugatera intambwe tuje imbere kugira ngo ibintu byacu bibe ku murongo tuzaza tujana akajagari mwijuru ryayo uretse ko izoduhindura nyene kugira ngo tuze kuyigora ego me turangiza ikiganiro cacu umwanya watujanye ariko hari ikintu mvumenga ntogenda tatubwiye uri umuntu asanzwe novuga ngo akora amamonda abiri uraza ko nkosana n'ihenda mu byerekeye ivy'ijambo ry'Imana urabitahura cyane uri n'umukozi w'Imana akanatsinda ariko kandi no mu by'ubwenge novuga ngo bw'iyisi urafise ubumenyi kana kurarondera nagomba rero ngo utubwire nk'umuntu asanzwe aho hantu hose afise ubumenyi kanaka ni gute wobwira agakiza canke wobwira Kristo uyu muntu atarabimenya mugabo afise ubwenge bwo mwisi ko kenshi abakiri usanga muri Bibiliya twatebera cyane ngo basanga ntituzi biriko birabahanzwe usanga biratugoye rero kuvuga kubabwira Kristo abandi ni gute wobabwira Kristo abo bantu ni gute abakirisi bohindura hama abo bantu nabo ubabwira Yesu umwami n'umukiza gute ico ari kibazo kirekire cyane kandi nkunda gusigura ko mu bindi biganiro ndaza kugerageza kuvyegeranya ikosa rya mbere ridukwegera muri ivyo bintu no gutandukanya Imana n'isi nkuko womenga iyo ndiko ndasoma igitabo ca ekonomi umenga navuye mu vy'Imana nagiye mu bindi bintu uhora wumva abantu basenga bavuga cyane cyane iyo baje gusenga ku munsi wo gusenga bashima Imana ko bagarutse mu ngoro y'Imana ko bamaze iminsi mu gahinga bayerera uyerera he ko n'iyisari y'Imana erega Imana niyo yayiremye kandi ibintu byose biri hano ni ivy'Imana rero nta sizibiri zihari ahubwo uku gutahura ivy'Imana byari bikwiye kudusunikira ku kuba abantu bikimaze muri societe no kuvuga kuba abantu batahura ingene societe yubatse ingorane ifise n'ivyikeneye tukamera nk'umuntu ajaha kugira ngo aronke ivyankenerwa mugabo aca bikoresha nitwumve ko umenga mvuye aha ngiye mu kindi kintu kure nyene sinzobana ndavuye ngo ngaruke ngaha rero ndashaka gutera intege abakiriso Imana niyo yaremye isi kandi Imana irakunda isi Imana ntivanganye n'ivyo yaremye mugabo kandi iri present iri mu vyo yaremye Imana si giti mugabo Imana iri hose kubera rero Imana iri hose ibintu vyose birafise aho bihurira n'Imana kiretse ibinyuranye n'umugambi wayo ivyo rero kugira ngo dushobore kubibamo neza ukwizera kwacu kuba ukwizera kudushoboza kuba abantu batahura ibiriko biraba hano banashobora no gutanga intererano bisaba yuko n'iri jambo turiko turarisoma tutarisoma nk'ikintu ndengerabwenge ikintu kiri mystérieux harimo ibintu hano ubisomye ukabitahura biza nk'inyishu ku bibazo vya societe iyo bavuze ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana nico gituma agateka kiyoga kwiye gukingirwa aho ni mwitanguriro cubona bwa bube gito bwacu bwo gufata nabi abatwa kuko nabo haye ibiri kwivugabo barimwo mu baremwe n'Imana ucubizana rero muri ibinyene turimo udakoze gutyo ucuba umukirisu atacamariye igihugu arimwo ucuba umuntu umenga kuba mwisi ni ngorane sije nzobona ndagiye mugabo ukibuka ko iyo Mana nyene yogutwara niyo yaguteretsa ni reka tugira umwete wo gutahura Imana mu buryo burengeye ukuntu twayugaraniye muri akakumba k'ibintu vy'imwemu
twumve ko ari Imana iganje kandi hari amajambo menshi abivuga iganje hano mugabo abantu ikoresha muri uko kuganza ni twebwe rero bice bitunanira ingene tuza gukora ibintu tutemera uca usanga umenga uracumuye kandi burya nico gituma n'igikorwa yadutumye gukora cyo guhindura amahanga gica gitunanira kuko umenga tugiye mu bintu bitari ivy'iwacu nimba ari vya papa bireka kuba ivy'iwanje gute isi ni y'Imana n'ibirimo vyose tuba abantu bagura ubumenyi ntidusome Bibiliya gusa Bibiliya tuyisome ariko dusome n'ibindi bitabo bitandukanye kugira ngo dutahure ivyo turimwo ingene bimeze yego murakoze cyane reka kadabashimire kuba mwaje kubana natwe gutaramana natwe Imana ibahezagire gose yego murakoze cyane nanje ndabashimiye karyo keza ko kuganirira abantu b'Imana namwe Imana ibahezagire amina nongera nshimira n'abakunzi b'ikiganiro c'Intahe mwakoze guteramana natwe no mugoroba ndizira ko mwize ibicanke biriya mu byo yagira tuganiriza hanyuma kandi nongera ko ndabatumirira kuzoba muri kumwe natwe ku munsi w'Imana ukurikira nk'aya mango nyene umwami Imana abahezagire cyane gose